wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mw'ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Haleluya. Vuguta amaraso y'umwagazi w'intama. Ico nico kintu mwaneshejeje umwansi wacu. Umwansi wacu twamunesheje kubera amaraso y'umwagazi w'intama. Kuko amaraso y'umwagazi w'intama niyo yarangije intambara. Bwana sifiwe sana. Kuko igihano kituronkesha amahoro cagize gute? Yagishize hehe? Yagishize kuri jewe? Yagishize kuri wewe? Yakigize gute? Yaracishizeko. Igihano yaracikoreye, yahanywe mu kibanza canje. Jewe sinkihanwa kuko yarahanywe. Hari abantu barangije 2014 bababwira ngo warahanywe. Hari abantu barangije 2014 bababwira ngo baravumwe. Reka ndababwire ngo izo nyigisho z'umuvumo zisigaye zinshisha. Kubera iki uyu mwagazi twamunesheje amaraso. Ni bande bogejwe n'amaraso? Ni bande bogejwe n'amaraso? Ndagomba bahaguruka ahubwo. Ndagomba bahaguruke ntiboguma bicaye. Nimuhaguruke nabone abogejwe n'amaraso. Yesu ashimwe cyane. Abazi ko bogejwe muhaguruke. Amaraso yarabogeje. None ubwo bupfu n'ubuhe bwo kukubwira ko wowe wavumwe, bwo kukubwira ngo urafise imikoshi, baguhejeje kudufaranga twawe, baguhejeje kwivyawe ngo uravumwe, ngo karande iwanyu. Ninde yakubwiye ko ugomba kuja kuzura sokuru ngo umenye aho yagiye kuraguza? Byanditse muri Bibiliya yuko abigishwa ba Yesu bazuye abiwabo ngo babaze ivyo bakoze. Ninde yababwiye ko Imana yahaye ishengero kuja kugira enquête ya kahise? Iyaba hari ivyo tuja kuzukurura, aya maraso ntashobora ko yaratumariye. Ariko asanga aya maraso yarasesetse agasukwa, aya ngo mwijuru yararangije intambara. Ngo bavuga ngo nimuririmbe mwisi ngo habeho ishimwe kubera agakiza kabashitseko, kazananye n'ububasha, kazananye n'ubwami bw'Imana, kandi kazananye n'inkomezi. Agakiza karanshitseko. Narogejwe. Asanga warakijijwe, waravutse ubwa karuka kira Yesu umwami n'umukiza, ukaba warashitse ku musaraba, umesha vunji, kumesha mupokea. Ndagusavye ngo ubwo butumwa bw'imikoshi nabo bantu bagusubiza ko imikoshi ugategura utwe ngo bayigukureko ahubwo igusubirako. Kuko izo ni inyigisho ziri mu ibanga rya Antikristo zo kurwanya ubutumwa bwiza bw'umusaraba n'ico Yesu yakoze puno. Hari amadini menshi atemera Yesu, ariko kandi n'abakijijwe nitukimwemera, ariko dusigaye twemera ukuraguza spirituel. Hasigaye hariho sorcellerie spirituelle. Washobora kwicara mu ntebe yawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo twamuneshesheje amaraso y'iki? None amaraso yarakogeje. Ndakubaje amaraso yarakogeje. Hari ikintu ukeneye ko kikoza. Bakubwira ngo ishikanwa ryawe ngo rigiye kukubohora. Ishikanwa ryawe riraruta amaraso. Ishengero rya Kristo rirakwiye gusubira kwigishwa. Ahandi ho turiko turagira théâtre spirituel. Bamuneshesheje amaraso y'umwagazi. Asanga uri umukristo wakiriye Yesu umwami n'umukiza, utavanga, wihaye Imana. Nta mukoshi ukuriko ndabikubariye. Ndakubwiye ngo nta mukoshi ukuriko.
naho iwanyu baba babikuzima akaba ariyo bataha, ariko ukaba warogejwe n'amaraso ya Yesu, ukaba yakubereye umwami n'umukiza, ndavuze ngo nta mukoshi n'umwe ukuriko. Nimba uvyizera uvuga uti amen. Ariko hari ibintu inyigisho zidashaka, hari ibintu Satani adashaka ko tumenya. Uyu murongo watubwira ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Hari ibintu bibiri duha inkomezi. Hari ico Imana yakoze, ikindi cya kabiri kiduha inkomezi, nico je nawe tuzokora. Vuga uti tugiye gukora. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti tugiye gukora. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndagomba kurangiriza aha hantu. Nababwiye ngo musubire muri ijambo buti nabo bamuneshejeje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Mbwira umuntu mwicaranye uti gushinga intahe birasaba kwanka amagara yawe. Yavyumvise? Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, uyu mwaka ndagomba iki kintu mukigeze kandi mugisuzume, siko? Uyu murongo ndangirije ko uvuga ngo twamuneshesheje amaraso y'umwagazi, twongera tumunesheje iki? Twamuneshesheje iki? Gushinga intahe ya hehe? Intahe y'akanwa. Siko batusubwiye? Siko hatubwiye? Intahe ya hehe? Intahe ya hehe gabasha? Ko mutamfasha mwe ntimwasome kandi mwe mutuma nteba. Gushinga intahe kwabo. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo ubu Kristo bwo muri mode silence mubuvemo mu izina rya Yesu. Bwira mu tuva muri silence. Va no muri vibreur. Shira muri soneri. Kwanza guhera uyu munsi mwese mwicaye ngaha. Uravyumva ahantu batesta nk'aba telefone. Hari abafise amasoneri yose ngo makarena ta. Mana yanje. Unaniwe kugura akanwa na telefone yawe byasubiyanse kuyiha karirimbo uti igihano kituronkesha. Uravyumva ya tiens. Barizo micha uti soneri yawe ni. Hari abantu zubonye bakirijwe igitelefone kikamucomoka kigasonuka zotaye kukizinya ngo oya reka isoni. None siyo soneri yawe. Uravyumva? Bwana asifiwe sana. Mubwiye uti na soneri yanje igiye gushinga intahe. Yesu ashimwe cyane. Iri terambere tworikoresha tugashinga intahe. Yesu ashimwe cyane. Nuko je ncamvuga indirimbo gato z'igitama ariko kandi bagaca bumvise irasonye ngo Amazing Grace. Yo, umuntu agaca kwatuva ko kanene korosha. Aho karimbo muhora mukaririmbira he uti ngo ndakwereka aho karirimbirwa. Ukacumuzana gusa. Yesu ashimwe cyane. Mubwira uti va muri mode silence rero. Va no muri vibreur. Ariko kandi umuntu wese wanyumvirije ndavuze ngo Imana yanje ikwatse kuri iyo ntebe yawe. Ariko ntusubire kugira isoni zo kuvuga Yesu no kuvuga ibikorwa vyiwe. Kuko bantu b'Imana iyi ntambara twasomye, uravyumva? Iyi ntambara twasomye ngenda abwiye ngo mushobora kuba mutabizi, aho ngenda abwire ngo mu kirere c'imwemu ibintu birashusha. Iki ni gihe kigeze yuko abantu b'Imana bashingira intahe Imana. Imana igiye gukoresha bike vyawe uzi ushobora gutanga, ariko igiye kubohora ubuzima bw'abantu benshi. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwira, Bibiliya itubwiye ngo twamuneshesheje amaraso y'umwagazi. Abakristo amaraso ya Yesu ndazi ko muyazi, ariko hari ikintu cya kabiri Bibiliya yatubwiye abakristo batazi, ngo twamuneshesheje gushinga intahe. Haleluya. Amaraso ni Yesu yayasheshe, ariko gushinga intahe ni jewe na wewe tugiye gushinga intahe. Kandi Bibiliya itubwira ko gushinga intahe ni kigwanishwa c'ishengero cagiye gituma mu ntambara zacu kandi no mu ntambara zose tugwana
uko tugiye gushishikara gushinga intahe, uko satani agiye kugerageza kugushinyiza, ariko nawe ijwi ryawe rigasohora ubwizigwa bw'Imana, ndakubwiye ngo témoignage yawe igiye guca iminyororo ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Igihe uzoba uri kurarira wakubititse, abantu bagiye gutangazwa n'intahe yo mu kanwa kawe, naho umenga umerewe nabi, ariko niwatangura kuvuga ivyizigiro ufise mu Mana, Imana igiye gukoresha vyinshi. Aho bamwe mu bisa n'amosozi yabo, Imana igiye kubihagurutsa no kubikoresha nk'igikoresho cyo kuzana abantu benshi mu gakiza, kuko muzoba muri ko mushinga intahe mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye. Ndasurinye mutangure gushinga intahe mu gihe kidakwiye nk'uko muyishinga mu gihe gikwiriye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka ndangirize mvuga kuri kino kintu, kuko dutegereza gushingira intahe. Icambe nakivuze, tugomba gutangura gushinga intahe, kuko intahe ni kigwanisho Imana yaduhaye. Ni ibintu bingahe Imana yagukoreye ntiwashinga intahe. Murantangazwa n'abakristo, umuntu azi ko ubushomeri bwabakubise, wagira gutyo ukamusanga yaratonze, yambaye uniforme, asa neza, afise akazi keza, ukenda kumaza gusigaye ukora ngo guhe yo gusina naye kugiye. Reka ndabwiye abantu b'Imana, manque ya témoignage ni preuve ya ingratitude. Umuntu adashinga intahe ni kimenyetso ko atamutima wo gushima afise. Bene uyo muntu nibaza ko no gutangisha ikanwa biramugora, kuko ivyo byose ni ibintu bikurikirana umuntu afise umutima wo gushima. Twaribwe shengero ry'Imana. Ishengero rya kera ryabayeho rirakura, abantu bataje mu gikorane kingana gutya, ariko mu ntahe zo mu nzu, abantu babiri kuri babiri, muri bus, umutaxi moto agutwaye, umutaxi vera agutwaye, umushingira intahe. Ebana, igishika cyo gushinga intahe catumye no munsi ubutumwa bwarashitse muri Afrika tugakizwa. Apana ko bafise mikrofone n'amateleviziyo, apana ko bako baravugira ku mateleviziyo, no, kubera abantu bafise igishika cyo kutanyegeza ibyakoretse mu buzima bwabo. None ga abantu b'Imana, iyo hatari intahe no kuvuga ngo nta nagakiza kaba kahabaye. Yesu ashimwe cyane. Mfasha kugira mpeze uvuga uti nzoshinga intahe basi. Haleluya. Reka ndakubwire, guhora ivy'Imana iriko irakora ntibituma satani atagutera. Wazi gituma je numva ndi motive gushinga intahe, naho nohora satani agumaza kumponyora, agumaza kumbonera, agumaza gushaka kunkubita amanonzi, aguma ashaka kuza kuvanga ivyanje, aguma ashaka kuza kuntobera. None ko niyo mpoze atareka kuntobera, reka mvuge rero nanje ndamutobere. Atobe nande ndabitobe, yonone nande ndavyonone, agerageza kubisanza nande ndabisanzaza. En fin de compte, ivyo agerageza gusanzaza abisanzaza avec la permission y'Imana yanje, kuko irakontrola vyose, irakontrola na activité ya satani, irayimetrize. Rero bantu b'Imana, nk'abantu turi muri iyi ntambara, iyi ntambara yarahagurukijwe mu ijuru iraneshwa. Mw'isi turi muri photocopy, canke mw'isi turi muri filime yamaze gukinwa. Nico gituma ndakwinginze ngo ntucereze, ariko vuga abantu biwanyu barakeneye kumenya Yesu. Murambona abakristo kwinginga ngo umbwirire ngo umuntu wiwacu ubutumwa ngo agira apfe, kuko ushaka konza kumuraba agira apfe, ubaye nka Yosefu. Kuko ituba bavuga butumwa bo kwisaha yanyuma nko kumenga tuja gutanga amaviza yo kuja mu ijuru. No kwemera kuja kumuha viza yo kuja mu ijuru warigeze kumubarira, ariko naco wigeze umubarira, ubonye bamucometsemo amagaze, bamucometsemo n'amamaske n'ibindi byose, ngo yone muze kumubwira ngo ndakwingiza gutaje guta. Hewe reka gushaka yuko ndatrapa imyaka wewe watakaje mu guhora no mu kwikorera Bibiliya, nkuko umenga wa partena kuri mouvement y'abaporoti, ariko twe ni turabaporoti, turabakijijwe, turababohotse. Ntidushobora kunyegeza no guhora ibyakoretse mu buzima bwacu. Haleluya, amen. Shinga intahe, kuko ntibiza gutuma satani akugwanya kurusha uko yari karakugwanya, anakuchukia, atagupiganisha. Ebana, yo azogerageza akonone. Nico gituma natwe tugiye kumwonona. Vuga uti natwe tugiye konona. Erega mwe hari ibintu mutazi, iyo umuntu umwe ariko arakizwa satani arononekara. Haleluya. Iyumvira hano ijuru ritatubwiye ngo abantu uno munsi hari abantu bagiye gukizwa benshi muri iki kibanza, ariko ijuru ryatubwiye ngo iyo abantu benshi bakijijwe ngo hari umunezero. Oya, iyo umunyabyaha umwe
vuga uti umunyabyaha umunyabyaha umwe iyo yihanye mu ijuru hari umunezero. Mu ijuru nibanezerwa iyo je naronse akazi, mu ijuru nibanezerwa iyo nakize indwara, mu ijuru nibanezerwa iyo nakoreshejwe ibitangaza, mu ijuru ibyo sivyo bibanezereza. Ariko umunyabyaha yimutse akava mu bwami bwa Satani akimukira mu bwami bw'Imana, ijuru rica ritamba na data wo mu ijuru n'amareka akamenya ngo iyo joie itubwira yuko hari umwana yimutse avuye mu mwiza yimukiye mu muco. Ndavuze ngo uyu mwaka ubacikira umwaka wo kugira umunezero w'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bashaka Imana ibanezereza 2015? Namwe yibwe uti namana nawe tugiye kukunezereza. Haleluya. Nzozana numwe, nzozana babiri, nzozana batatu, ariko ndavuze ngo Imana ibashiremo aggressivité spirituelle. Ntimusubiye gucereza ivyo ubwami. Itara nibarishira munsi y'igitanda, itara barimanika hejuru ngo rimurika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Siko. Amen. Ndarangije mvuga ngo ivyo Imana igiye kugukorera n'ivyo yagukoreye bikwiye gushigwa habona. Bamwe muri mwebwe murandababona mupibira ibintu ku ma Facebook, munyemere ndabivuge. Ngo tuma iyi message uravyumva ngo ku bantu ngo batanu ngo batandatu ngo Imana icikorera igitangaza. Vuga uti ubupfumu. Ukazonye umuntu arayirungitse ngo point harabona abwiye ntudusubire kundukira izo message. Kuko iyo ni manipulation. Imana ninkorera ibintu kuko ndungitse message. Imana yankoreye ibintu ku musaraba. Nta kindi gishasha no ukora, ariko ngomba kwinjira mu byakoretse ku musaraba. Point et trait. Yaravuze ngo vyararangiye, nta kindi muriko ugacuringa ngo message ngo envoyer so message no musi nabonye indi yo ryari ibara ngo Imana ngo yagira ngo Imana ngo yejeje gutabara ngo hari icago cagira ikubeko ngo Imana irakiblotse ngo ariko ngo kandi ngo tirilililili uravyumva ngo utarungitse message ngo kirakoroka. Oh, bonjour WhatsApp, bonjour Viber. Kabaye. Ugasanga rero iyo message yawe uri kuri Biblia, uravyumva uko uratubwira ko Beyonce bamukuye mu iginyo, bamushize mu rya reserve. Ndabingize ngo Facebook yanyu genda muyisature guhera kuri uyu munsi mu gatondo, mugende mushinga intahe mu izina rya Yesu Kristo. N'ubu ndabona ko ari habari connect. Fata wandike message uvuga uti ikintu n'umwaka wanje wo kuvuga kugira neza kw'Imana. Sinzocereza ibikorwa vyiwe hagati imikoraniro ry'abera. Bantu b'Imana reka ndakubwire nabibabariye turi mu myaka ya promotion. Muri abanyagisagara benshi ngaha anya. Uno munsi service za marketing ni kintu gikomeye. Uno munsi abantu bajejwe promotion n'abantu bakomeye. Ntashira hamwe nta entreprise itafise abantu ba promotion. Nta entreprise idatwara ibintu kuri publicité. Sivyo galode. Ibintu bya promotion uravyumva nawe wari ufise entreprise sivyo? Cyangwa uracayifise. Ubu turi mu myaka abantu bose barapromotinga akantu. Uravyumva? Pampers barayivuga. Baby nani baramuvuga, baby wote baramuvuga. Uravyumva? Ugasanga ziya ndirimbo hari givyuka mu gatondo uririmba ngo baby zere, baby kuyaza kari yo mu rusengero, kumbe ni ndirimbo barayiboye terma ziradusatura n'ahantu hose. Ibintu vya imihora yazibiwe, imihora iribushe, uburofa bwose buko buragenda canke se uburofa barako baradandaza kandi murakadandaza mutera imbere. Ariko reka nabwira ikintu kimwe ngo nimbisi dafise complexe yo kuvuga ibidafise ubuzima. Ariko kweli nimba turabasitwaye dupfuye tuzoja mu ijuru. Ni twebwe dukwiye kuba abantu bahoze ukicara mu nako ngo orora ngo nango nawe warakirijwe. Oya ngusengera kwa Apolinere gusa. Oya kutangoye kunyegera Yosefu bitwane. Uravyumva? Ariko reka abantu b'Imana babwire uyu ni umwaka wacu aho reka ndakubwiye aho ngomba ko mugira tapage ya témoignage y'Imanire. Imana aragukijije umutwe, Imana aragukijije, Imana arakijije urugo rwawe, Imana aragize gute? Gerageza igishoboka cyose. Uyu ni umwaka wacu aho tugiye gushinga intahe. Aho panico gusa, aho Imana yavuze ngo igiye kuduha intahe. Ndavuze ngo uyu mwaka Imana igiye kuguha intahe nshasha. Nganabwiye ngo ukureho ivyitwazo byose byo kudashinga intahe. Hari igihe ivyitwazo Satana turungika ngo intahe zacu ntizisohoke. Hari intahe Satana adashaka ko nshinga. Hari niza adashaka ko kuzisohoka. Uyu mugore bibiri tubwira ngo umugore yaragwaye butinyanka. Uyu mugore umunsi wiwe wo gushinga intahe niwo munsi basanze Yesu afise abantu badashobora no kunamwegera. Ndakubwiye ngo hari igihe ushaka gushinga intahe hakaba ama obstacle kugira ngo ntiwakire igitangaza cawe. Ariko ndashimira Imana ko yaratevye arashikarana araronkana mukorako témoignage wirasohoka. Ndavuze ngo muri 2015 intahe yawe nawe wishohoke. Ndavuze ngo muri mwaka twijemo nawe témoignage yawe isohoke. Urabona abandi bashinga intago bagazenzo yishinga ryari ugiye kwishinga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.
hagarara muri pozisiyo yo gutemanya. Bwira Imana uti Imana ngiye kugushingira intahe. Bwira Imana uti Imana umbabarire igihe cyose nanyegeje ibikorwa byawe. Umbabarire igihe cyose niyapropriye ibyo wankoreye. Ubu nanjye ndagiye kubwira abantu yuko c'est toi. Haleluya. 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 Yesu yarihuriye n'umugore w'umumaraya. Uwo munsi nyene umugore w'umumaraya akijijwe acagenda abwira igisagara. Nimwashaka kubona muri Nouveau Testament umu evangeliste wa mbere ndabapfinde ninde? Evangeliste wa mbere muri Nouveau Testament ni Maraya. Yesu yamusanze kwiriba yifitiye abagabo 6,, uravyumve? Urabona? Ariko ahejeje kumugirira neza, uyu mugore avoma amasaha ataraye abandi kubera ari umunyangeso mbi, agaruka muri town afise ubushizi bw'amanga, ababwira ati ubu hoho nahindutse, nimuze murabe umugabo twahuye, birashoboka yuko namwebwe mumukeneye, kandi ivyanje byose yabimbariye, nimuze namubereke. Yesu avuga ubutumwa, abantu barakizwa muri ico gisagara, bamwinginga gusigara iminsi 3. Yesu amara iminsi 3 agira suivi, abatiriza, abwigisha abantu, ababarira ibintu bikomeye, kubera umugore atarasoma n'umurongo n'umwe wa Bibiliya, ariko yahuye n'umugabo akomeye, yashoboye gushinga intahe. Mbega wewe wibaza yuko uri nyuma y'uyu maraya? No. Kuko umaze imyaka myinshi winjira mu rusengero, ufise vyinshi wo muvuga ko, ariko navuze ngo impamvu zose zo kutavuga ndazikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo rurimi rwawe mbega rwarakonga atayihageze kuvuga ivy'Imana, rukaboka hageze kuvuga mode. Ndavuze ngo Imana ihindure fonction y'ururimi rwawe, ucige igikoresho cyo gutemanya. Ntugire isoni zo kumushingira intahe, ntugire isoni zo kuvuga ubukuru bwiwe. Muvuge, ja ahantu hose umuvuge, vyandike ku bipapuro, vyandike mu makete, vyandike muri message, bimenyesha umuntu uburyo bundi bwari buri bwose. Ariko tugiye kuvuga, tugiye kumushingira intahe, iri jambo tuzojyagura. Ariko kuvyo ndagutekereyeho waje ngaho no musiro premier, ndavuga ngo uyu ni umwaka wacu wa témoignage. Uyu ni umwaka wacu wo gushinga intahe. Ni wumva icimbiro kugira ngo uri kurishima, ugira ushinga intahe ko waronse iki kintu abandi batagifise. We ntona ko ubukene bwisha abantu, none ubwire babwire ko waronse, babwire ko waronse nyene, kugira ngo nabo bamenye yuko Imana yaguhaye ariyo Mana bizeye, nabo nigiye kubagirira neza. Bamenye yuko uyu muntu arindiriye yihanganye, butebuke ibuhora haraseruka akamugirira neza. Erega iyo tubinyegeje abantu nibagira ukwizera, kuko kwizera kuva kukumva. Ariko bivuge nka wa mugore ngo nimuze ndabereke, mugiye kubona ibitangaza bikoreka mu buzima bw'abantu benshi. Uzobona abantu bavuga ngo narumvise intahe yiwe, nande nca ndakira ikibondo, narumvise intahe yiwe, nande nca ndaronka akazi, narumvise intahe yiwe ndaremeshwa, ndasubira kwihangana kuko namenye ko Imana izobikora. Ndavuze ngo intahe zanyu muri uyu mwaka zikora ibitangaza, ibisigaye Imana nayo igiye kubashingira intahe. Amen. 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 Agiye kugushingira intahe nawe. Ndangiza rero, imbere yuko tuja gusenga dufatiye kuri iri jambo ry'uyu mwaka, ndashaka umuntu uyu munsi avuga ati ndashaka gushinga intahe Imana mu kuyakira no kuyiha ubuzima bwanje. Muri aka gacerere nyene abantu bicaye, nimba uvuga ati uyu munsi iyi bonane ya 2015 aho ngejeje ndahejeje, isi ndagusezeye, ndagiye kuba uw'Imana. Imana ugira wihe nizo guhindura, we ntushobora kwihindura. Kandi Satani ntakubwiye ngo uzohinduka, ngo uzokizwa ni wahinduka. Oya, niho utwara ikiraki Imana. Imana igushaka uri umeze uko nyene uko wigwariye, kuko yitwa umuganga agiye kukwikiriza. Rero ndavuze ngo umuntu kuri uyu mwaka, abakristo ba mbere bagiye kuvuka muri 2015, keretse abaraye bavutse muri Australia badutanga kubona bukeye, n'abavutse muri Korea, n'abavutse mu Bushinwa. Ndagomba uyu munsi abakristo ba mbere bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukavuga ati uyu ni umunsi wanje, je décide yo gukurikira Yesu. Ndagutumiye aho uri hose, naho uhagaze hari inyuma, bakumperekereze ushike ngaho imbere, tugiye kugusengera. Tubaye turagukomera amashi, dushimira Imana. Kini gitondo cawe cyo kwakira Yesu. Haleluya. Urashobora kuza ukava mu kibanza cawe ukaza ngaho imbere. Uyu munsi watoranijwe wo kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana. Kini gitondo cawe cyo guhindura page. Uravuye mu byo wahoramwo, uhisemo guha Yesu ubuzima bwawe.
uhisemo neza, uhisemo gukurikira umwami akomeye, umwami w'ubuzima bwawe. Uramwihaye, uramwishikaniye, ijuru riranezerewe ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Aho uri hose uve mu kibanza cawe uze atasoni ufise. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka abandi muze waje ngaha kudutemberera, waje nk'umushitsi bagutumiye, ariko uvuga uti uyu munsi ndakurikiye Yesu, uno munsi ndahisemo kumwakira, ndahisemo kumuha ubuzima bwanje, nta soni zo kumukurikira mfise, ariko iki ni igihe canje co kwishira amaboko y'Imana. Ngiye gushingira intaha Imana, ngiye guhagararana n'Imana, ngiye kubana n'Imana, ngiye gukurikira Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini gitondo ciza, umurongo twasomye uvuga ngo umwana yari agiye kuvuka, ariko Satani yari ngaho kugira ngo amutware. Hari abantu bagomba kuvuka, ariko hari abo Satani agomba kwiba. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ukuvuka kwawe kurashika uyu munsi. Uyu n'umunsi wawe, uyu n'umwaka wawe, iyi ni saha yawe. Yesu ashimwe cyane. Aho uri hose ntiwihanire mu kibanza cawe, ariko ndagutumira kuza ngaho imbere. Turacakurindiriye, turi patient na wewe, ariko ubwoba bukuhagaritse kuri iyo ntebe, bukwicaze kuri iyo ntebe, bukuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye impwemu y'ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye impwemu y'ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo urekugwe. Uyu n'umwaka wawe wo kwemererwamwo, iyi ni saha yawe yo kwemererwamwo. Uri kuribaza ngo abantu baza kunyibaza kwiki, rekana n'abantu, iyi ni saha yawe we n'Imana. Muri babiri gusa, muri babiri gusa, muri babiri gusa. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mubakomera amashi ntimurambigwe. Haleluya, haleluya. Iyo umwe yihanye n'umunezero mu ijuru, y'abantu baje kumana n'umunezero mu ijuru. Haleluya. Kaze mama, kaze, mushishikare kuza, mushishikare kuza, mushishikare kuza. Haleluya, mushishikare kuza. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire mushiki wacu. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana ibagirire neza namwe hiyo, Imana ibagirire neza. Haleluya. Abana baravuka mu izina rya Yesu Kristo, abahungu n'abakobwa baravuka mu izina rya Yesu Kristo. Satani, uyu n'umugoroba wo guhomba no gutakaza, uyu n'umugoroba wo guhomba no gutakaza. Iki si igihe c'isoni, iki ni igihe co guhagarara nawe ku mugaragaro, atabwoba, atasoni. Nawe azogushingira intahe, nawe azogushingira intahe, nawe azogushingira intahe imbere ya data n'abamarayika, kuko utagize isoni muri kino gitondo, nawe ntazogira isoni zo kugushingira intahe. Uyu mwaka ugiye gutangura nawe agushingira intahe, agiye kukuzuza amahoro, ugiye kuzura umunezero. Ivyimviro vyo kwiyahura bigiye kukuvamwo, inyota y'isi igiye kukuvamwo, ivyakuboshe bigiye kurekura ubuzima bwawe, ibibi vyagukurikirana bigiye kurekura ubuzima bwawe. Kini gitondo cawe, ndavuze ngo iki ni gitondo cawe. Nawe wahuri, nawe wahuri, nawe wahuri, vuga uti rimwe kabiri gatatu ndaciye akagozi, rimwe kabiri gatatu ndaciye akagozi, rimwe kabiri gatatu ndaciye akagozi. Nta soni, nta soni, nta soni zihari zo kumukurikira, ahubwo ni iteka. Natwebwe umunsi umwe twaraje gucya ngaho imbere. Haleluya, umunsi duhagaze ngaha tumukorera. Yesu ashimwe. Ntibizokunanira. Satani akavuga ngo none wagenda hajya imbere bikakunanira kubera uyizi ko hari bikugora. Ndavuze ngo ntibizokunanira mu izina rya Yesu Kristo, ariko ni Imana igiye kugushoboza. Ndavuze ngo igiye kugushoboza, ndavuze ngo igiye kugushoboza. Urabizi aya makesha, aba bantu bahagaze ngaho imbere, niyo evenement ya mbere iri important kurusha ibindi byose turiko turakora. Ibi nivyo, uyu niyo munsi mukuru, iyi niyo mpamvu yo gushima no guserebra. Haleluya, haleluya. Nihagira n'uri mwihema ashaka umuherekeza, mubwira uti mperekeza. Ariko uyu munsi ndavyagwa. Haleluya, uyu munsi ndakira Yesu. Naho bukiri kwibarabara uri kurarengana, ndavuze ngo ni mwanya wawe, ni gitondo cawe cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndagushimira Imana kuhagurutse nawe, ndagushimira Imana ko nawe uje. Mubakomera amashi ntimurambirwe, rega bacari benshi, baracari inyuma ari benshi, baracaza ari benshi. Haleluya, 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 haleluya. Abakijijwe muvuge amen, abakijijwe muvuze impundu. Haleluya. Satani arakogwa n'isoni,
satani aramaramara, satani arahomba, satani aratakaza, satani araguhomvye, ubwami bwiwe buraguhomvye, umwiza uraguhomvye, akabareka araguhomvye, ubusambanyi buraguhomvye, droge iraguhomvye, isi iraguhomvye, amajambo mabi araguhomvye, urwango ruraguhomvye, mu izina rya Yesu. Urakoze, 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 urakoze. Abanyuma niteze ko muba benshi kurusha abambere. Haleluya. Abanyuma kugira ngo dusenga, abanyuma kugira ngo dusenga, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Mubakomera amashi, mukomera amashi abanyuma. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyuma bazoba abambere. Haleluya. Abanyuma bazogira gute? Bazoba abambere. Harimo abavugishwa, harimo abakomeye, hari abahambaye muri aba bantu. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire ko mutakozwe n'isoni. Mbega ni ikihe kintu wari gukora ku ntango y'umwaka nk'iki, nko kwiha Imana yawe yakuremye ikakuronka? Ngenda babwire ngo mugize umunezero w'ijuru. Ijuru riraryoheye kubabona, kuko abana b'Imana itari ifise irabironkeye, irabigaruriye. Aho waruri ntihari ahawe, ahawe naha. Simvuze ngo muri uru rushengero, mvuze ngo muri ubu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Mumukomere amashi n'uyu. Haleluya, haleluya. Mumukomere amashi n'uyu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe.